Holy Mountain TV. Nonge kuramutsa ubutigu burashitse ni hahandi nyene muri Source du Nil aho twaramutse tugendera Equity Technique Vocal itanga impamya bushobozi ku banyeshure bayo. Uno musi ndi kumwe n'uwashoboye gutwara ikibanza ca mbere n'umwigeme, murabona ko afise akanyamuneza, aratubwira ukuntu yiyakiriye mu gutwara ikibanza ca mbere. Ndanezerewe cyane, ni ikintu sinari ndakiteze na gato, nuko ndanezerewe, numva nuzuye umunezero mu mutima mwinshi cyane. Okay, ndabona ko uryohewe kandi unezerewe. Twashaka kumenya mbega usanzwe uri umunyeshure, birakorohera gufatanya igikorwa cyo kuririmba ndetse n'ishuri? Ego uko ndagikunda cyane, kiri mu bintu nkunda cyane gukora, niyo ndi muhira nisanga ndiko ndaririmba. Imbonesha kuri maze igihe igendera ama ministeri atandukanye, aho twashoboye gushika muri Nahaf Band, twakubonye ukora ikoca protocol, ntibakuzi nk'umuntu w'umuririmbyi. Mbega ni gute ushobora kuba uri umuririmbyi ujugumiza abantu muri kino kibanza ugatwara ikibanza ca mbere, ariko muri ministeri Nahaf Band ukaba usanzwe ukora ikoca protocol, bigenda gute? Mu bisanzwe muri Narave Jesse nashaka kwiyerekana ko nzi kuririmba cyangwa mfise igikorwa cyo kuririmba, muga nashaka uko ningabire y'ubu protocol ndayikunda cyane. Umva nashaka nkore ubu protocol ndabwiyumvemo ko ajya hano narakunze naho nyene. Umva ibintu byo kuririmba navyo sindabigaragaza cyane uko ibintu bitera ubwibone. Rero nacivuga ati reka nze ndagabanya kariro nkori bishoboka. Rero hajya uno munsi rero werekanye ubwibone kuko watwaye ikibanza mbere wabikoze kutakoze protocol. Ingorane nuko nari nkeneye muri Narave ni nka surprise nari ndabasigiye, nk'akantu nyene nari ndabasigiye kugira bakabona kuri uno munsi, kugira bamenye ko iki hari ikintu mu mutima wanje ari cyo kuririmba, baraye bakimenya uno munsi ko nzi nanje kuririmba natari cyane, nzi nadukenye. Nakaye kajambo wobwira abaririmbyi canke abantu bose bakeneye kwinjira muri Equity Technique Vocal? Hari abantu bashobora kuvuga ati hagiye sino hinjira sanzwe ndumuririmbyi sanzwe ndabizi, mbega nakaye kajambo batekerera? Umuririmbyi nako kwigira ko abizi cyane, ubizi nawe aragenda bakamwigisha, uragenda nawe ubizi cyane. Hari utundi kituntu kenera mu ishure, uko bajya abantu bose biga mu ishure si bose babizi, uko ariyo babizi n'abatabizi. Rero mu ishure yo kwiga kuririmba twese turagenda tukiga, hama ukabona gutahana intsinzi. Rero wigize ngo urabizi cyane uzotangara n'ujya mu muntu wavuga ngo navyazi akurushije kuririmba uvuga ngo urabizi, uko ari n'abantu twari twizenga muga bitakonze. Rero urumva ni ibintu gusa nibitangaza by'Imana. Uyu ni Jeanne ashoboye gutwara ikibanza ca mbere muri Equity Technique Vocal, aho yashoboye gutangaza abatari bake. Share, comment, subscribe kugira ubandanye udukurikirana. Jeanne turagushimiye. Murakoze namwe kunyiyumvirako. Nimba utarakora like na subscribe kuri page zacu za Holy Mountain TV, urashobora kubikora kugira ubandanye ukurikirana ibiganiro byacu. Holy Mountain TV.